yasaba kenshi ko turyamana ariko nkanka, ngerageza kumuhindura ariko kubw'amahirwe birakunda. Ubu kwibaza uti byatangiye gute? Ndaguhaye kaze muri Alex Content Studio. Iyi ni inkuru y'urukundo yiswe Kamasutra. Iki ni igice cyayo cya mbere. Iyi nkuru ni inkuru yanje. Je nitwa Dani. Nibuka neza na neza aho byatanguriye byose. Hari mu mwaka wa 2018 ubwo nari ku ishuri ryisumbuye mu gisagara cya Bujumbura. Nari umunyeshuri afite indoto, afise intege nkeyi ku bijanye n'urukundo, ariko wigisha cyane ku bijanye n'icubahiro, ukwiyubaha n'amategeko y'Imana. Sinari umwana mwiza cyane ariko sinari n'umugabo mubi. Nari mfise ukuntu nifuza kubaho, kuja ku ishure, kwiga, gutora amanota meza no kubaka akazoza kanje atakavangamwo ivyo gusamara. Urukundo rudafise intumbero sinarushakaga. Ariko icubahiro canje cyarageragejwe umunsi umwe. Reka ndakuganiye neza urumva uko byagenze. Igihe nabona umukobwa yampinduye ivyiyumviro byose nari mfise kubw'urukundo. Uwo mukobwa yitwa Ariel. Yari mwiza cyane pe. Yari mwiza ndabigutuye. Ndavuga ubwiza budasanzwe. Ifuti ryiza, amaso manini yuzuyemo ibanga, umusatsi ugaragaza neza nk'ukozwe n'akazuba. Amajambo yiwe yuzuyemo ubuhendanyi utavugwa. Uko yanyitegereza si nk'uko abandi banyeshuri bandabaga. Yari afise ibyisho rimfata nk'umwana ndetse nkumva ndapfuye ndashitse. Ubwa mbere twahuye hari ku isomero. Nari nicaye ndiko ndasubiramo ivyigwa vya filozofi. Uko andaba mbona yinjira mu cumba afise agatabo mu ntoki. Yaciye ansezera ati, "Suri Dani, nari nkeneye kukumenya. Ndakunda ukuntu wiyumvira ibintu igihe muba muri ko muraganira n'abapasiteri muri club y'abizera." Naraturitse nseka kuko sinari nzi ko hari umuntu yamfata nk'umwizera cyane. Sinari nzi ko Ariel ankurikirana. Naje namwishuye neza ati, "Ndiwe. Nawe witwa gute?" Mu ijwi rituje ryuzuye ubwuzu n'uburanga aransubiza ati, "Nitwa Ariel." Anyereka inseko. Uwo munsi twaganiriye iminota 5 gusa, ariko aya masanganya yatanguye ikintu cinjiriye umutima wanje. Twatangura guhanahana ama message, tukicarana ku meza imwe igihe cyo gufungura, kugeza aho Ariel atanguye kunsaba ibintu birenze urukundo rudasanzwe. Ntiyatinya kumbwira ukuntu ankunda, ukuntu atazi gutora agatege igihe ndi ruhande ye. Yavugira mu matwi amajambo yuzuyemo urukundo, ariko rimwe na rimwe agatandukira agatangura kumbwira ibyo ntifuzaga kumvireza mu mutima wanje. Yarambariye ati, "Dani, sishaka ko unyihisha, ndumva nkukeneye kurusha amajambo. Ndashaka kukwereka ukuntu nta gukina, kukwereka n'umubiri wanje ndabyifuza." Naratuje. Sinari niteguriye ico kintu. Sinari nzi ko umubano ushobora kugera aho hantu. Sinari nzi urukundo rushobora kubamo umuriro utwikira umutima w'umuntu. Naramubwiye ati, "Ariel, ndagukunda yego, ariko ndipfuza kukubera umuntu mwiza. Sindi ugukunda kugira ngo ngufate uko. Ni uko numva uri umuntu ufise agaciro. Noshima ko dukundana ariko tudataye ukwiyubaha ndetse tutagiye mu byo kuryamana." Yaracecetse, ntiyavuze n'ijambo. Yafinze mu maso ye ndetse anyereka mu maso yuzuyemo ivyiyumviro, ariko uwo munsi sinamenye ko ayo majambo azomuhindura. Mu minsi yankurikiye ndetse n'iminsi yakurikiye naratangajwe n'ukuntu Ariel yatanguye guhinduka. Yaratanguye kwitaba amasengesho, akaganira na pasitoro, akandika mu bitabo by'ivyiyumviro vyiwe. Ivyo byose byatanguye atabibwirijwe, ari amahitamo yiwe, ariko sinibagiye uko yahora ambwira, "Dani, warampinduriye ubuzima. Nari nzi ko urukundo ari ugufata si ukuha, ariko wanyigishije ko urukundo rufata igihe
rufise akaranga k'Imana wambereye umuco. Ubu ni Ariel, je nitwa Dan. Ariko iyi ni Kama Sutra, inkuru y'urukundo rusobekeranye n'amarira, ibishika abantu bakiri bato, n'ingingo zituma twaba abantu canke ibisimba. Naho irangiriye igice ca mbere, no kwifuriza kuzokurikirana igice ca kabiri. Ndabashimiye mwese babanye nanje. Je umva ya Alexis Live and Falan. Kora subscribe, share and comment ngaha nyene kuri Alexis Content Studio kugira ntuzacikwe.